ndanakubwiza urega umuntu yakunze ashaba nk'umusaza hari umunsi uzobana nzanye ivarize bikagutangaza utari ivarize aha ni wawe uzonyima ivy'agaciro vyose bibaho gusumpa agaciro mu bantu nimba turi kumwe hani icizere tu mu mutima nyene muhira simfungura bakambaza ikibazo mfise gusa ndazi nibaraba ibi bintu bazotahura impamvu maze imisi ntafungura gusa nk'ubu mpaye icizere ukavuga ati genda ufise icizere ufungure neza ndashobora basi no kunezerwa uba amatama arakorana ku ngana harakorana aha ibifu omwesa merci beaucoup il couple manirate gusa turayaga bien sibyo none andi nimba ushaka tuba abagenzi by'urukundo bihave ureka basi n'ubugenzi tubwihoje wowe uzombwira umunsi wavyumvisemo ati ndashaka ko dukundana ahubwo nzogupresenta wewe uzobukoze uje kumpresenta azogupresenta sasa none c'est de la nante STV every story matters. Okay, reka ndaramutse abakunzi ba STV nkaba nide komete neza ivanye namuherereye njyewe ni bon di good ndashima genre akagripe gusa mugabo sava bon namwe nibaza ko mutafise gripe hama nkuko mubibona kandi nkuko bisanzwe jewe ndi kumwe n'umuinvité ari special kuko aberewe cyane unapendeza mabuja uyu rero aje kundondera kuri job azanyagiza ambwira ati we kutamaye feedback y'ivyabaye we ko nagutumye kwandi utambwiye ingene vyagenze utambwiye ingene vyagenze nanje andi burya ni yananyishure mabuja mambo vipi kwanza ne kumenga kuri atinya miko kandi ryari warayifashe utubwira andi kumukunda andi imbere ya byose mbanje kukuramutsa aho uri nimba umeze neza nimba umeze bo imana ikunzigamire ikundindire kugeza igihe tuzoba mu munezero je nawe nivyo nipfuza aho uri hose reka ndakubwire ndagukunda sindonka n'ukuntu no bivuga nje mu bwitonzi bwishi n'ibyishimo ntange nizere ko ivyo twatumye nyene vyashitse niyo mpamvu ubona nimereye ukutu man aba rero je bon il est vrai naramubwiye andi ivyo wanumye nawe mushikaniye seulement nyama feedback na kimwe yanyishuye en fait none nta kuntu basi byokunda ko tubonana ko mubonana nande en fait il est ndakubati ko mubonana ngaho nyine imbere ya kamera ndamuhamagara hanyene mu kiganiro kamera mbere ngo ndamuhamagara yandi bese kwasa bon urarunga ivyo mubwira reka ndakubwira imbere ko ndamuhamagara andi aguteye isano akwemereye byose uvyakire bien ko je niyanyishuye ivyo mbwiye narabimubwiye seulement narakimwe yanyishuye yaciye yinumira sasa reka bon Fabrice tugenda kumuzana sivyo tugenda kumuzana twende sasa rindira ngaho umunota umwe ndo ndamushikanye urangurira ifana ndamuzanye merci beaucoup ingo tugende oh na na na, vas-y fais les gains pour moi, Andri. Comment tu gagnes? Pourquoi tu big? Zasha. Mambo vipi? Nyene je ingo kwanza ndakwe kumuntu je nikupatie deal. Wala kunda mahera turazinanye njo kwanza ndi. Di. Serie barama mahera. Ingo ndaguhidiria bien. Andri. Diria ku kamera. Sasa unajua vyote ni Ase TV ndo kwenye vinatoka na kila kitu. Ingo none ningakunda. None ngora nirihe? Turajya turanwa. Ufatiki. Utakula nini wewe? Naenda hapa. Choki tuma jana we. Wao naga madi. Nesohoka. Njehe. Nesohoka. Nende wapi? Diri. Pita kwanza sasa si tutaongea kwa ndogo mbunguri sanu gandi. Kuya huko. Lade guti usugumirina. Ni sawa none gandi. Ni bon. Ha pardon kwanda kukuye mukati.
seulement ryari narakubwiye ko hari umudada yantumye bon sindi ko n'ikiganiro waronse opportunité yo kukiraba kiravye uno munsi bon sindira ko wamumenye yaransabye ko nobahuza umuhuza acha kunitoa amasano uri umuhuza yegera shagaha nguyu sawa nemubwira umura mu maso ko anapendeza unapendeza mama wambaye amameshi ya Natasha yagera hariya hasi mademoiselle noye kuce witonda gasha wowe musubire kuvuga ngo hanga uranzi jewe oya mwegera kubone mwegera mikro nyavuga oya none umubona ingene ariko aravuga none we kumenga uratinya abakobwa gandi ne kumenga uratinya abakobwa nawe tutabatinya abakobwa urabazi ndakwegereye hari na kimwe banza umbwire ntacu banza umbwire hari na kimwe akwege banza umbwire hari na kimwe mbwira sha andi n'abantu bakubwira undavye ndazi ukibona icyo nshaka kukubwiye kuko yaranyandikiye bon aranyandikira turavugana kame murazi ko tuvugana n'abantu benshi rero kandi si ushobora kureba kuvugana n'umuntu rero hari ibyo twayaze inbox peut-être nta bitagiye nk'uko wewe yabishaka ariko kame peut-être niko vyari kugenda sasa wewe witwa ni Claire amazina nyakuri yose Uwimana Marie Claire jewe ndi umwana wo mu isiti za site bagoma bavuga babandiki ariko barazi yuko ubandisi site umwana wo mu Kinama nawe uruwahe uruwo kwa Ziranotse uruwo kwa Venera kwa Siyoni uruwo kwana aurege tugiye merci beaucoup ibibazo mbagije numva bingora kwishura sindi wo kwa Ziranotse kubera sinoza ndakwiyemera ko ngo ndi muri babana bo mu rupangu oya rero tutaonana basi oya ndi none we kumeze gutyo basi mwishura basi none uko warugiye wanyishuye none basi yandi ni mubi ndakubaje kwanza ni mubi ni mwiza bra mwishure rero bon afu yambaye bien arabere shushu rapendeza sana kwe ico sico nashaka kumva uri kurambwira muno mwanya basi muno mwanya nifuza kumva basi uri kurambwira ko nkunda nta bindi ndagukunda sha uvare uremeye mwinjiye oya none ndamwa none we mbogura nshaka ushaka ega wewe ntutomora fresh urazi tugiye kudraga dutera imitomo iremereye yegere imitoma iremereye siyo turegerana imitoma mwe bw'abahungu mutera twebwe abakobwa me biratugora burya n'umukobwa arinze yubahuka akakubwira akagukunda ni ibintu aba yiyumvira igihe kirekire kandi burya umuntu arinze nyene akugaragariza ukuri kwiwe n'abakobwa bakenya boshobora kubwira umuntu sasa urazi ikintu gihari reka ndakore ikintu kimwe mu buzima ibintu byose bwo tubigenda mu gahoro pole pole je nibaza ko si bibi kunkunda kandi kukwemera kukwankira si ibintu bibi ntibiri oblige ngo nyene ndabirongera inyishu sivyo nk'uwo usanze mu kazi ni byiza ko tubifatira jewe uzomvugishe twegere umuntu arengana urumva uzomvugishe inbox tuzoyaga kuri telefone ndavyemeye fresh ndavyanse untawure osi sivyo none nandi we abakobwa bose kumubangira basi Nigaje sinamwankiye tuzoyaga kandi uratesa uratesa sana abandi rero wabanye ko badatesa abo baratesa umuntu wese kwisi aratesa Imana niyo yaturemye umwe wese yaramuhaye ubwiza bwiwe umwe wese basi nta n'ikizere tu mu mutima nyene kubera ndi urabona mwino misi muhira simfungura bakambaza ikibazo mfise gusa ndazi nibaraba ibi bintu bazotahura impamvu maze imisi ntafungura gusa nk'ubu umpaye icyizere ukavuga ati genda ufise icyizere ufungure neza ndashobora basi no kunezerwa ndashaka ndakavyibuha merci beaucoup urazi ngira ibintu bitatu wifuza dukundanye ko no gukorera bitatu nyamukuru imbarira ikintu ca mbere
uzonyima ivy'agaciro vyose bibaho gusa umpa agaciro mu bantu nimba turi kumwe ndakunda keya ziratandukanye Kirani ki gangster. keya zagutse Kikubatije. Ngo keya za. jenda umuzimbabwe ni keya Adire yanu gangster. Bagera baje ngo keya zagutse. navyuka mu gitondo bonjour chérie yo navyuka saa 2:30 nkaca nja koga nkaja ku kazi ma kugira rero sinda ntuzona babari sivyo je ndikiyasho sana ndabikubwije ukuri ndikiyasho nivo yo hejuru vraiment kuko ibintu twama twapfuye n'abakobwa nivyo nyene nivyo bituma je ntakunda gukundana saize ibintu vy'amakeya Ndura la basa majambo. Imana we. gusa je n'ukuri na ikiyo moye coco uri keza vraiment sinokubesha keza bon Agire rero espoir ko vyokunda. Ikide. we uri mwiza tout simplement hanyuma hako nakwemerera ejo nkakubabaza si vyiza kandi nawe urabitaho nzokwandikire rimwe ku munsi ucangure kwidoga c'est quoi ça jewe vraiment dukundanye ukambwira ati erega umuntu uramutahura kandi uko mukundana bivanye n'akazi akora uramumenyera je umbwiye ati muno mwanya mba ndi busy n'akazi ndagutahura uronse umwanya ukamvugisha igikuru gusa nuko wowe unkunda nanje ndagukunda nta bindi sasa unayo tutaongea basi kusimu au si Kusimu we onyene mana nakubeshe mademoiselle kwanza tabdance nakubeshe nimba ari kukwangira nimba kukwemerera biga byose abishize au clair kurandi turadinanye uzokwandika message 12 sans réponse ne wewe kuri kuramuvugira we bakudira duca wemera umunsi nyene acha kuleta vyengine turi mu bindi gudumva we na musherufi nije wo kure nta mfisi none numva kukene wo kurenganya rero ngo turi numva kukene umusheri wewe ni wowe wimpangira byo merci basi reka tumukorera uko abishatse kubera usanga agiye kuvyumvira ko ashobora kuvyemera ngaho ugasanga vyemeye ahubutse ugasangana nankunda mugasha ngwa munda basi mugwe munda merci mugwe munda kweli vraiment kandi je vraiment yo c'est pas un problème je nanje uko ndabifata nije ndakuzi sasa nk'abagenzi akusentir et tout ayo adi uno musire niyo tuzakwemera gutinya abakobwa cyangwa kutabatinya bw'abagenzi yavyemeye reka ndabasigi tugenza usuma amahoro basi nkuku yorisho uko nyene kimwe uba amatama arakora naku ko bakarusha amagano harakora naku aha ibifu omwesa merci beaucoup iyi couple manirateze iyi couple ya wapi tuko bagenzi ndanakubwiza urega umuntu yakunze ashaba nk'umusaza hari umunsi uzobana nzanye ivarizi bikagutangaza utani ivarizi aha ni iwawe muri STV ni iwawe urandihira inzu uzozana ivarizi shawuzane kuwo ducanga turarara mu nzu ndara ku muryango gusa ndakubona ko watashe uri wenyine ingana chef David umushefu ibarabara hari indani hari abo ngenda yubwiye uno musi karanga muntu nzoza ndayizanye cyo ndayimushiranya ndi oya nese nariko ndestima none ubona ari ivyo okay gusa muraberanye vraiment cameraman naona ati ngwameze fresh subirungwe mu nda rega no andi alipenda kitch cameraman unaona ni yowe ni show reka twibera abagenzi shashiri sivyo oya kandi tuzobana bien sivyo no akana ubugenzi reka ndabashimire bakunzi ba ASTV kwa mviriza kwanza umviriza una confirme ni oya reka basi reka meze kiganiro uyu Claire ya nandi baheje gusomana hama reka ndabashimire bakunzi ba ASTV tekana piti yangu nenda kugiziki kamera nenda mugiti jamaa yangu kandi gusomana n'ibintu bisanzwe kandi umuntu agukunda bukebuke ni bukebuke ko bitangura ahari ubugenzi hazoza n'ibindi bitaje nawe uzogenda reka we warushize muri mood yo kurara neza nushaka usubiye inkure gendurare neza sha rafiki yangu turakundanye sha mugenzi
nta kibazo aguma nkoraho ariko rero turabagenza ariko muno mwanya sawa ubugenzi ndabwemeye ahari ubugenzi urana ikitumyemerera ubugenzi kuza ndakwama hafi twabishizeko ni wowe ubishizeko gusa turayaga bien sibyo none andi nimba ushaka tuba abagenzi by'urukundo bihave ureka basi n'ubugenzi tubwihoje wowe uzombwira umunsi wavyumvisemo ati ndashaka ko dukundana genda basikora icyo ushaka nta nakimwe kazima nagerageje kukwakira neza abantu none ko umenga mugomba mukanye nabi mwasomanye mwagwanye mu nda genda babazwa n'abantu bavuga ngo genda atinya abakobwa genda bavuga andi uratinya abakobwa si cyane ariko none byagufasha iminota ingahe wabanje kwiyumvira twumvikana utiyumviriye maniga ni baby urashobora kugwa mu nda umukobwa aza ngavuza abasheri indwi akazaga kumenera microphone anakuya baragupiga majendra mu barabara andi analala chini chia demo abaka ariko ni bien kandi uri mwiza cyane no waronka umusheri uzoze kumpresenta ahubwo nzogupresenta wewe uzobukoze uje kumpresenta azogupresenta sasa none se dora nandi Andri bana shushu reka ndagushimire rero bon naguhaye andi mwavuganye tellement et tout reka ndakubwira la prochaine ngira ngo bizogenda bien nzoguhina ishu ya bien ya good andi se umwana mubi bye rero reka ndabashimire bakundi basi biko mwabanye natwe ndababwira la prochaine bisous. STV, every story matters.